Reka tubahe ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi nongera ndabaha ikaze mu makuru twaba torokanije kuri uno musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abenegihugu bo muri Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ngo naho bamerewe nabi kubera amazi ngo ntibanezerewe n'ingingo umushikiranganje w'intwaro yo hagati yabafatiye yo kwimugwa. Mugihe kuri uno musi abakristo bo muri Ecclesia Katolika binjiye icese mu gihe c'ikarema barahamagarirwa guhinduka haba ku mutima ndetse no mu bikorwa bakora. Reka ndabaha ikaze mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaha ikaze. Abenegihugu bo muri Kinyinya ya kabiri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ngo ntibanezererewe ingingo umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano yabafatiye yo kwimugwa aho amazi yabateye ariko ngo bagasaba ko wokorerwa uruzi Rusizi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jessica Karene Ingabire. Kubera umwitwarariko Leta y'u Burundi ifitiye abateshejwe izabo naco itazokora mu kubaronderera aho bakika umusaya hatekanye. Iyo ni jambo ryashikijwe na Gervais Ndirakobuca umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusangi n'umutekano aho bwaca himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingibiza n'isibe kwa 28 Ruhuhuma mwaka turimo. Abego ico kibazo mu Kinyinya ya kabiri zone Gatumba ntayibona kumwe no mutegetsi. Twebwe nk'abenegihugu iyo ngingo tuyakira nabi kuko twebwe umwasi wa mbere dufise ni Rusizi. Ntabwo tugwana na leta ariko ico tuzi ko leta ari umuvyeyi ishobora kumva ica abenegihugu bagona maze nayo ikagira ico ikoze ku ntumbero yo kugira ngo tubeho mu mutekano twumva twisanzuye. Burya kukujana ahantu utiyumvamwo ni nko gushira impene ku kiziriko. Kudukura ngamwe Gatumba ngo batujanye ahandi batukingira amazi ivyo bazogenda ko nabandi batazogenda kubera ko ubuzima bwo ngaha bamenyera ubuzima bwo kuroba bwo kurima none hariya mu gisagara ugiye urima. Charlotte Niyonzima umukuru w'umutumba we yifatanya n'abarongo yagira ati iciza nuko tunganiriza uruzi Rusizi. Bisanzwe amazi adutera nuko inzuzi ziba zuzuye inzira za Cibitoki ca Rugombo zigasesera muri Rusizi rugasaje rusesera mu mihana. Twebwe nk'abarongo yabandi dufatanije n'abenegihugu leta idufashije ikadukorera idigi rya Rusizi tubona ko vyo bavyiza gusumba. Ubwo ruzi Rusizi ruraza ntibucanye bwo mu Gatumba gwisukamwo n'inzuzi zigera kuri 10 arizo Ruvungi, Nyakagunda, Nyamagana, Muhira, Kaburantwa, Kagunuzi, Sange, Nyarundari, Mpanda na Ruhwa. Imodoka nini hamwe n'amazi asesera mu mabarabara yubatswe n'amabuye ngo nivyo bituma ayo mabarabara abomoka. Ni nkuru ya mugenzi wacu Reimo Prospere niyo nkuru. Amabarabara ashashwemwo amabuye bita amapave mu gisagara ca Bujumbura abandanya abomoka. Imvo nyamukuru zituma ayo mabarabara abomoka nibiduga binini biyacamwo amazi ava mu matiyo ya Regideso abomoka kuko yubakiwe ko hatibagiwe abayimba ku mvo zitandukanye bagaca bayasiguko. Ikibonekeza nuko hamwe abenegihugu bagerageje kuyasanasana ariko bidashemeye. Ivyo biruko mu gihe ikigo ca leta Ubuha cari cakoze ayo mabarabara ibice bimwe kikongera kigasaba yuko ibiduga binini bitosubira guca muri ayo mabarabara ashashemwo amabuye bita amapave. Abadandaza bo muri quartier ya Gisyo badandariza inyuma y'isoko kuko batagira imita yo kuja kudandariza mu isoko ngo barafise intambamyi zitandukanye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Uyu mudandaza twasanze aho mu Gisyo muri zone ya Kanyosha komine Muha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura yemeza ko kuba adandariza mu ibarabara bimutera ingorane. Ko hari igihe nk'imvura igwa bikatugora nk'impuzu zikaca zinyagirwa
Tinga hari gisanga hari ambutiyaje y'amamodoka ngaha tukabura ingene tudandaza neza kubera abatari kibanza nyene kisanzwe kimeze neza atabari mu nzu nta mutekano mwinshi usanga hari cyane. Tumubajije igituma ataja mu isoko nk'abandi yemeza ko atakibanza yoriha kandi ngo n'umutahe ni muto cane naco yokorera. Urondeye n'ikibanza usanga naco nyene uri kurakiriha amahera menshi dafise n'ibitabo gacu usanga uri kukorera ico kibanza nyene nturi kurinjiza. Ivyo biruko mu gihe ikibazo c'udusoko duto duto twibonekeza muri zone ya Kanyosha dutuma amasoko ya leta yo muri komine Muha adatera imbere, ivyemejwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana ko amafaranga yubatse ayo masoko yapfuye ubusa. Hari mu kiyago aheruka kugirana n'abenegihugu. Elvis, reka nawe tugushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abakristo bo muri Eklezia Katolika bahamagarirwa kwiyegereza Imana mu gusenga, kwisonzesha ndetse no gusangira n'abandi muri kino gihe binjiyemwo cikarema. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ruca mu vyuma. Turi muri diocese nkuru ya Bujumbura kuri Katedrale Regina Mundi. Igihe cy'isaha 6 z'umutaga mu nkuka ya misa yo ku munsi wa gatatu witiriwe Iminyota kubemerera mu muryango wa Eklezia Katolika, abakristo baba bari mu nkuka ya misa binjiza mu bihe bidasanzwe vy'ikarema, abakristo baba bariko bitegurira Pasika. Patiri Chimaye Jerry yasomye nkuka ya misa yabwiye BTV bijanye n'uwo munsi mukuru ndetse nuko abakristo bakwiye kwitwara muri bino bihe. Aho gusigwa ku ruhanga ikimenyetso giheza gishaka kutwibutsa ibiri mu mutima mu mitwe yacu, kugira ngo rero umuntu aheze abone. Mu gihe umuntu adahurumbira ibifise akamaro, mu gihe umuntu adahurumbira ivyo mukamashima, byose rero biraheza bikatwibutsa yuko ari umunyota, bigaheza bikatwibutsa yuko ari impfagusa. Nikiringo nk'abanyaniniva duhamagariwe rero kugaruka kwambara amagunira, tugaheza rero tukagaruka ku mukama. Nikiringo rero twigana nka Yezu, duheza tukaja mu bugaragwa kugira ngo duhure n'Imana. Ubwo bugaragwa rero naho duhura n'Imana tukayaga n'Imana. Niho Eklezia iduha ico kiringo ca karema. Bamwe mu bakristo twaganiriye bavuze ko batahura uwo munsi mukuru ndetse n'ingene bagiye kwifata. Vy'ikarema novuga yuko ari igihe kidasanzwe kandi ari igihe twese tuza tunyotewe gushikamo. Bitwibutsa gusubira kwisubiza ku Mana, umwe wese akava mu kabi yahoramwe akababarana na mugenzi wiwe kaja kuremesha abagwaye. Tubibutse ko ikimenyetso c'umusharaba gishirwa mu ruhanga rw'umukristo kimwibutsa guhindura akava mu nzira n'ingeso mbi yahoramwo maze akemera inkuru nziza. Abakenyezi barahamagarirwa kwitaba ihiganwa ry'uno mwaka rigira icuro ya 13 yitiriwe isabukuru y'amareresi hano mu gihugu cacu c'u Burundi, rizotangura ku igenekerezo rya 27 Rusama gushika igenekerezo rya 3 Ruheshi. Kurikirana Gladys Iradukunda agiye kurongora Fesikabe hano mu Burundi. Kuri uno mwaka igihe cyose habaye iryo sabukuru rya Fesikabe, ku mwaka batora icivugo bijanye n'igihe tuba tugezemwo canke ikibazo tuba dukeneye ko gitorerwa inyishu ari mu Burundi canke kw'isi yose. Muri uno mwaka twagize theme ivuga ngo l'entrepreneuriat, autonomisation économique de la femme. Rero turabibona yuko muri kino gihe abakenyezi ari bo bantu bisa nuko bariko baragerageza kugira ngo babashire imbere canke ngo bashobore kubateza imbere. Nico gituma twiyumviriye yuko ico civugo arico twokoresha uno mwaka. Turahimiriza ari abarundi bakore amasinema ajanye n'icivugo tuba dufise mu mwaka. Hariho n'ababa basanzwe bayafise barayakoze peut-être, mugabo cyane cyane dushaka kwakira ayo mareresi aba afise ajanye cyane cyane n'ico civugo, ariko n'abandi baremerewe kuyazana. Cyane cyane turahimiriza ngo abadamu canke abakobwa n'abakenyezi bari muri 7e art kugira ngo bashobore kuzana aya mareresi yabo, n'aba réalisateur n'aba producteur b'abarundi nabo ne bashobore kuzana amareresi yabo muri iryo sabukuru.
akaba ari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu uyu no munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Shimira bagenzanje bafashije gutorokanya amakuru y'uno munsi, ntibagiye kwipfuriza karema nziza abakristo bose ba Eklezia Katolika. Mubandanye mukurikirana n'ibiganiro by'imbonesha kuri yanyu BTV.